Yes, my people, it's your boy, journaliste, Elise boy, oji kama kaka madawa. Yes, amarero nkuko mwabisavye nko mwasize muri commentaire vraiment nagarukanye w'amana wa 2000 abana ba 2000 kugira ngo vraiment asabe imbabazi kuri TV mwese mubibona henguyo vraiment imbere ya byose nta bindi tugende kuvuga ariko dukeneye yuko asaba imbabazi ko byo yavuze ku biganiro yakoze asabe imbabazi. Yes, Queen. Vuga neza rega. Sabwe. Yama engija TV vraiment tusabye usabe imbabazi ku byabaye byose kugira ngo abavuze yuko duko turanyanga imico y'ikirundi vraiment usabe imbabazi imbabavye abarongozi bose muri rusange. Hi guys, ndabaramukije. Amazina yanje murayazi nitwa Queen. Kino ndabasavye mumbabarire. Mumbabarire ku bintu gusa nakoze. Navuze ibintu bidaciye mu mico, mumbabarire cyane. Ndabinginze mumbabarire cyane, abana abakuru bose mumbabarire. Ego kweri hari igihe ubwenge bukuvamo ugasanga wavuze n'ibyo utari kuvuga. Okay, hama ndibaza ibyabaye byarabaye warabibonye, ndibaza yuko ibiganiro nk'abicyo tuzazosubira kubikora. Oya, je sindosubira kubikora. Ubu unkawewe Queen tugutege muki uje muri muki apana bya biganiro byo gutezanya isoni ku mbuga nkoresha mbaga rezo sociaux mu Burundi. Cyo mwantega ko tugutegeze muri ya style apana ya style vraiment yajya amajambo atubaka amajambo y'ibiterasoni. Style mwantega ko style. Basi ni nka style yo guhanura. Ego. So guys, umviriza rero vraiment jewe nasavye video ya mbere ndasaba ikigongwe ndabona meshi mwana mbabariye muvuga ati ngo ijyashinze y'umukobwa na nyene yotegezwa kuzanga kuri kamera gasaba imbabazi vraiment ngi nayishikanye vraiment ngi kabisa. Ndibaza mai yumvise yasavye ikigongwe ndibaza mai babariye.